bamenyesha amakuru mukoraniye ngaha bashinga ntahe bapfasoni ndabaramukije amahoro ndashimiye umuhaye ijambo je nitwa Dieudonné Ngoma uyu mubona ari iruhande yanje yitwa Jerry Olainka ni le directeur des opérations de Melbet Burundi ni umusore aja avuye mu mahanga amenyereye ivya betting akaba aje kugira yerekane ubuhinga bushaka bwo gushobora kumenyereza abantu iyi mikino yo kubetinga. Uyu nawe akurikira ngaha iruhande ni umushinga ntahe Alfred Mugenzi benshi bazi ku izina rya Kigingi, aje kuba ijwi amaso ijambo eka kumenyesha iyi kiramo ryacu Melbet Burundi muri make ni bya mu Cyongereza bita brand ambassador. Uyu munsi nashaka kubamenyesha yuko twasiye contrat izomara umwaka akazobera ijwi ry'ishirahamwe ryacu. Uriya mubona hirya ibubafu ni Edi Mukarazi murambabarira, akaba ari waserukira imbere y'amategeko sinzi ukuntu bavyita n'umwaja wa Monsieur Kigingi. Rero ntiriwe ndarandira nagomba ndabaha ikaze ngaha ndabamenyeshe yuko uyu munsi twasinye contrat na Kigingi ari byo tuza kubandanya tuganira ko murakoze. Bonjour à tous, comme il a dit, je m'appelle Jerry Olainka à Thiobé. Je suis le représentant de Melbet ici au Burundi et je suis le directeur des opérations de Melbet Burundi. Bon, nous sommes ici pour présenter notre frère à la nation du Burundi, puisqu'il sera désormais, pour le temps du contrat, l'ambassadeur de marque de Melbet. Il sera l'image de Melbet Burundi ici. Melbet est une société de paris sportifs en ligne. Nous sommes au Burundi depuis l'année passée. On a eu l'agrément en septembre l'année passée. Et depuis, on essayait de mettre en place un système financier pour permettre à nos parieurs de pouvoir alimenter leur compte et aussi pouvoir jouer. Il y a cette conception, il y a cette image que les gens sont du betting ici, et je voudrais quand même expliquer un peu ce que nous faisons et ce que nous représentons. Avec Melbet Burundi et Melbet International d'ailleurs, nous sommes dans plusieurs pays. Nous sommes dans des pays en Afrique de l'Ouest et aussi dans les pays en Afrique de l'Est et aussi en Asie. Et pour notre système est basé sur ce qu'on appelle affiliate marketing. Donc ici déjà nous avons embauché des nationaux. Ici, nous avons 8 affiliate managers qui travaillent ici. Leur tâche, c'est de trouver des partenaires qui vont trouver maintenant des parieurs au dehors. Maintenant, avec Melbet Burundi, il y a toute une chaîne de personnes qui sont embauchées légalement ici, et puis sur des contrats gentlemen. Ce sont les partenaires à qui on paye une certaine somme tous les mois, à condition qu'ils fassent le minimum de ce qu'on attend d'eux, et on les retient pour le mois qui suit. Melbet Burundi a identifié, avant de venir au Burundi, on a fait une étude de marché. On a identifié quand même que Kigingi pourrait pousser la marque Melbet, puisqu'il est très populaire, il est très célèbre et il traverse toutes les couches sociales ici au Burundi, et c'est l'une des raisons pour laquelle on l'a choisi pour être l'ambassadeur de marque de Melbet Burundi. Voilà, en succinct ce que je pourrais dire sur ça. Voilà. Quand on doit choisir quelqu'un, quand on doit choisir une personne, on regarde la meilleure. On regarde la meilleure des personnes. Et parmi les personnes
si je peux dire, les stars ou les personnes les mieux connues ici, qui représentent, qui peuvent pénétrer dans toutes les couches de la société. Il y en a plusieurs au pays, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais on a trouvé M. KIGINGI comme une personne qui peut représenter, porter loin la voix, l'image de Melbet. Parce que KIGINGI, quand il entre dans les jeunes, c'est un jeune. Quand il entre chez les vieux, il devient vieux et le message passe très facilement. Donc on a voulu utiliser quelqu'un qui peut porter notre message plus loin. Je pense que c'est ça. Je pense que le chef des opérations a eu un mot à ajouter là-dessus. J'ai quelque chose à ajouter. Avec Melbet, les mineurs, on n'accepte pas les paris des mineurs. C'est seulement ceux qui ont 18 ans et au-delà de 18 ans qui peuvent parier avec nous. On insiste toujours, quand les gens veulent s'inscrire, d'utiliser les données qui sont sur leur carte d'identité nationale. Donc, en faisant cela, ça empêche les mineurs de parier avec nous. Surtout quand les gens vont retirer leur argent, si on constate que sur leur carte d'identité nationale, ils ont moins de 18 ans, ils ne pourront pas sortir leur argent. Donc, je passe ce message à toute la population et aux parents. Il est bien vrai, c'est à nous de dire comment nous fonctionnons, mais la tâche revient aussi aux parents de surveiller aussi leurs enfants pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège qui est contre la loi. D'ailleurs, c'est contre la loi, c'est punissable par la loi que les mineurs parient. Il y a aussi que... Bon, je vais laisser la parole maintenant murakoze cyane nanje ndaryohewe. Bon, nitwa mugenzi Alfred niko yabivuze banazira KIGINGI. Ndaryohewe kubona rino shirahamwe Melbet yiyumvira gukorana nanje. Ikintu ciza cyane, ikintu shima. Nibaza yuko biyumvire gukorana nanje kubera peut-être babona ko ndabishoboye. Saba Imana yuko izobifashamo. Melbet rero ni shirahamwe nanje nemeye ko dukorana uretse yuko dufise ibyo nzobakorera nabo bakagira ibyo duhurizako. Ni shirahamwe wumva yuko d'abord ridashaka gukoresha abana batoyi, biranagoye naho yereka arabisigura, biranagoye kuko ni ukorera kuri telefone, ufise urugurura konti yawe uciye kuri internet, hanyuma hari ahantu ushiramo carte d'identité. ID rero mu Burundi twatubizi yuko atamuntu aronka ID adafise kwija imyaka isabwa n'amategeko. Ibyo ni ikintu kimwe, hanyuma bakaba bafise na politike nziza yo kumvisha abantu yuko suguparia cyangwa sukubetinga kugira wimarire kutwawe. Kubetinga n'ibintu bija dans le plaisir, bija mu kuryoherwa. Betinga ku mafaranga ubona yuko wamaze gukoresha ibindi bintu byawe byose mu buzima, hanyuma ugashobora no kuvuga ati reka ninezere mbetinga. Kuvuga si babandi sakamari kamwe twumva yuko ari ibintu abantu twumva ngo bashize ko ibintu byabo byose oya. Moje kubganje rero ni intambwe muri kariyere yanje, intambwe nibaza mu byo sanzwe nkora bitera intege, ariko ni nakazi kagiye kwiyongera ko nari sanzwe nkora kuko gwero no munsi ye kugaragara ahantu hose hateramiye Melbet. Bibaza ko nuno munsi atagihindutse, hariho giteramgira aza kubivuga, giteramo ku mugoroba aho nza gufata mikro kugira mbwira abantu Melbet, giteramo ca Festival ya Independence n'ibindi byose rero bizoza biraba. Yaba ibiteramo byanje muzini imirije lo wiwute KIGINGI Summer Comedy nabo nyene bazoba bahari. Ni kuvuga ni image rero ngiye kuza ndaboneka. Je kubganje nibaza ko ari ivyo, nkaba ndabashimiye, nkaba ndabashimiye namwe mwashoye kuza kwifatanya natwe. Murakoze ko ku kibazo ca mbere, kuko nibaza yuko ni deux parties twabihurije ko ntaho vyanditse kandi nta hantu na hamwe nibaza biri ngombwa kandi bitegerezwa kuvuga amasezerano. Umuco w'ikirundi dufise kandi mwiza
avuga umushahara ahembwa hanyuma kandi umuco mwiza kuko niko abarundi tumeze rero jewe maze gufata ariko akarakazi ni nko umuntu akora muri banke umuntu akora he unyene wo mubaza unyene abatwara amacano ngaho wobaza ati cameraman umuhemba ngahe nta numwe bivuga cyo gituma rero na jewe nibaza yuko ntibikenewe cyane sinaco gikuru nuko babonye ko ndabiko no bishobora kandi nzobishobora hanyuma mutekane nta wazimvye ubundi twarahurije ibeye nziza sindi umwana kugira nzimbe nabo nyene sinobarengereza ko barakuze ico nibazwa arico no kwishura ababikora uku rero ntaco babikora uko bavyumva kuri ico kindi naco ngerageje kuvuga ku vyonzi nuko turazi neza yuko umuntu agura carte SIM mu Burundi afise karangamuntu bibaza yuko umuntu amaze leta y'u Burundi cyangwa igihugu cy'u Burundi kimaze kuvuga yuko iyi myaka teri imyaka niyo ishobora kugira karangamuntu no kuvuga yuko bavyemeye yuko anagira carte SIM amaze kugira carte SIM bibaza yuko ashobora gupariya sinzi nk'abandi ko bashobora kunyunganira. Je remercie M. Alfred d'avoir répondu si brièvement à la question, mais pour réitérer l'attention de tous les journalistes qui sont ici présents, même les gens qui vont pouvoir écouter vos médias, il est bien clair. Il y a quelque chose qu'on appelle en anglais le NDA, c'est le Non-Disclosure Agreement. Même si mu Kirundi wacu tutavuga imishahara, hajya mu makontra hari n'ikintu bita NDA. NDA ni Non-Disclosure Agreement. Ntaco aja kuvuga, ntaco aja kuvuga. Ça reste entre les deux parties. Donc, wajije umushahara wiwe, noba ngiye kukasa mu masezerano yacu ngiye kuvuga agashahara hembwa. Donc nibaze yuko ngaho twoguma nibanga tugasoneranira amasezerano twagize. Ivyerekeye ivya underage yabivuze neza yabyishuye neza nk'umuvugizi wa Melbet. Nibaza yuko n'aba affiliate manager mu gihe bariko baradandaza babwiye umuntu ngo yugurure konti ari umwana muto bazomubona ariko arugurura konti adakwije imyaka à 16 ans. Donc à 16 ans urumva twe tuzoguma mu mategeko mugabo les mineurs, c'est bien marqué les mineurs. Si la loi burundaise ivuga yuko mineur ari umwana ari musi ya 16 ans tuzokwisunga amategeko. Nimba bavuga yuko umwana le mineur cyangwa la umwana ari musi ari mu 18 ans ari mu mineur musi ya tuzoguma twisunga amategeko. Donc gushika ubu ahanica ya jenzi yuko umwana wa 17 ans tashobora kumukundira guparira gushika turi kuvuga kandi abakiye umwana mukoresheje logique. Carte nationale ifise mu gihe twisunza amategeko ni yabavuga ati umwana wa 17 ans arashobora guparira. Donnez-moi le temps, je peux vérifier avec le régulateur ari yo zone nationale cyangwa nje mu byandiko nimba bavuga ko wa 17 ans ashobora guparira rien ne va nous empêcher. De bintu au Burundi comme ailleurs, et d'ailleurs je commence par ailleurs, ça a commencé par Outre-mer. Il y a toujours eu je dirais des magouilles dans les matchs. Il y en a toujours eu. Mugabo, ce n'est pas la compagnie de Paris qui pousse ces gens de faire. Ce sont des personnes morales qui ont cette tendance à tricher. Et la tricherie, c'est punissable. Mon Burundi bazi yuko rane passé byarabaye. Harabaye amamaguye mu mamachi ya Musongati Vitalo kandi ndazi ko bafashwe. Mu Burundi si igihugu gitoyi hariho amatohoza ivyo bintu byabaye ari umukinyi yoba yariye ruswa kugira ngo atsindishe equipe yiwe. Il y a pas longtemps vous êtes des journalistes ndazi ko araba aba coach n'abaki babaye puni kubera amakosa yabaye. Sinovuga ko ari amakosa ya Paris mugabo nshatse gushika yuko ku Burundi hariho des instances zikurikirana zikaraba by'ukuri ivyo bintu ko ari iyo basanze ari byo barabihana. Baratse ko turi mu gihugu cy'amategeko hari amategeko tugira ko les compagnies de Paris doivent être en ordre avec la loi locale, le régulateur. Hamwe n'igihugu n'amategeko y'igihugu nibaza ko ari byo no kwishura ko